Narabenzwe n'abakobwa batatu hanyuma abakobwa bangahe? abakobwa batatu bose Batatu barakubenze yego bivanye n'umwuga ukora. bo bivanye n'umwuga nkora Byagenze gute? Duhe histoire gatoyi twumve. Uwa mbere kawedo umukobwa wa mbere byaba mu bwiza naragiye kumutongoza ndamubwira yuko ndi umutayeri ambwira yuko ahora yifuza gukundana n'abamekanisi bo ico gihe naburyo nari mfise bwo kuvuga ati reka ngende mbonane n'abamekanisi basinza ndambara y'amasorobeti baza barakora nanjye mvuga ati yuko ndi umumekanisi bo wa kabiri nawe ni umukobwa wo mu Buterere nagiye gutongoza bo wa gatatu nawe ni umukobwa twahuriye mu Kinindo bo hanyuma turahwana nyine ndamushira ku murongo nkuko bisanzwe nk'abandi n'amandabashira. Ladies and gentlemen, amahoro y'Imana bane namwe mwese mko muradukurikirana muri uno mwanya. Reka ndababwira ati merci beaucoup. Ikiganiro ni muri quartier, ni ikiganiro kitwereka byinshi bibera mu makartier ari hano nyene mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi rero quartier twagiyemwo ni quartier yitwa Kamenge, iri mu ntara ya Bujumbura. Yes, ni mu Kamenge hano neza na neza, ni mu Mirango kwibarabara ya 13 na 14 ni hagati y'iryo barabara. Twasanze umujene akora utwiwe agerageza gukora ku machine babita abatayeri. Reka tumuramutse kugira ngo dushobore kuyaga nawe byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwiwe. Araza kutuyagira byinshi ivyo bahura navyo. Kiganiro ndaguhaye ikaze kugira ngo ushobore kugikurikirana, uraza kuhamenyera byinshi ku bajene bo mu ntara ya Bujumbura. Turaguhaye ikaze. Ego amahoro abane namwe. Ego cyane ku muntu ari ubwa mbere akubonye kuri no camera ashobora kwibaza ati ngo mbego mujene ninde? Jewe nitwa ku mazina benshi banze ko bakaba banyitwa Mwana Mboka. Akazina nyizina woba ufise original? Bo amazina abavyeyi banyiswe ni Ngendakumana Mark Fagi. Ngendakumana Mark Fagi. Mark Fagi. Ego ndifuza ko ndamukiriza imbere ko dutangura ikiganiro abariko baradukurikirana. Ego hanyuma ndabaramukije mwese kandi kaze muri sanze. Merci beaucoup. Ego kano kazi ukora nico kintu catumye tuza hano. Kano kazi ukora murambona kakoramwe abantu baba papa cyane cyane aba mama ni usanga bakora aka kazi. Why uri kuragakora uri umujene? Ego mbo kibyanje ndimo ndagakora aka kazi numva ndagahimbawe sana hanyuma nkongera yuko ndakishimira gose. Ariko umuntu ashobora kuvuga ati aka kazi nakaba mama none ujya mujene kume ngo yivanze mu kazi tuzi ko gakora aba mama. Mbo aka kazi mu bihe nari mu ishuri nariyumvira ico nkora nisanga ndi mu butayeri hanyuma ngindagerageza kubaza abavyeyi banyibarutse sanga yuko akazi kose k'amaboko kose hari ni ku muntu aba yingenga kuko aka kazi turavye muri generation ya kera wasanga abantu bafite imyaka 40 50 mba papa biwacu nibo bavuga yuko ari bagratayeri gusa mu iki gihe ca 2024 2023 nasanze yuko twebwe abajene nitwe tuzi gushona kandi nitwebwe tumodifya ibintu byinshi mw'iki gihe turimo. Yego kano kazi wagatanguye ryari neza na neza? Mbo aka kazi nagatanguye muri 2023. Ego natanguye mu buzima bwo kugenda kuza ndagorora hanyuma nguko nubu kushika naho niyo gururiye vyanje hanyuma nkubu nkorera muhira. Ego bisigura yuko aha uri ni uba ngaho inyuma n'indani? Ego mba indani mu rupango. Urapanze ngaho canke ni muhira? Mbo aha ni muhira simpanze. Wacu ushima kwisohorera akantu hanze ati ako kwisumamwe? Mbo mu buzima bw'iwanje nubwo bwa mbere nari ntanguye kwironderera ndavuga ati nakono nogenda gupanga inzu y'ibihumbi 100
kubera iki gihe turimwo ni gihe c'amakrize abajene benshi bakora jamuka mu bihugu kurondera amahera baja muri Siribi abandi baja mu bindi bihugu vya Canada gusa ndatahura yuko tugeze umugambi wo ngaha mu Bujumbura twebwe nyene turashoboye hanyuma ndavuga ati reka niyugururire atereye y'umuhira uwunze kandi akabaza muri tushe yanjaze azosanga muhira yego nguko niho naciye nza ndugurura by'iwanje ngaha muhira yego umurera muhira umuntu ashobora kwibaza ati histoire yawe gato y'ubuzima bwo kurondera amafaranga yari imeze gute wize kuri he shure wahereje hehe mbeho baba warahejeje amashuri mu buzima natanguriyemo bwo kushuri nigiye kuri kwa Faransa ruguru hanyuma nguko ndava kwa Faransa ndadubya ni hehe Bujumbura ni ruguru cyane kwa Faransa nengaha kuri 13 mu Kamenge hanyuma ndiga kushika mu wa gatatu ndadubura ndaja kuririmika aho yari muri primaire mu wa gatatu yari primaire yego hanyuma ndaja muri secondaire yego naheraheje muri 7e kuko byaranene igice cya kabiri cavuga tereka nirondere kuko ndumusore kuko imyaka yacu yari tutwaye yego nagiye muri 7e mfite imyaka 21 wagiye muri 7e mfite imyaka 21 yego 7e année yego urumva wavuye muri 6e ukuze ufite nk'imyaka 20 yego kameme nari mfite imyaka 20 ndaja setse mfite imyaka 21 aho ku ishuri ntivyagutera isoni ku bagenzi nimbi ibintu byatuma ugumudubagura mu ishuri kawaida mu myaka yacu ya mbere nguko twisanze twigana n'abantu bakuze kandi nguko twiga badutanguje tufite imyaka myinshi kuko ngaha mu Bujumbura n'amashuri yari hari menshi nanje gituma batutanguje tufite imyaka myinshi yego hama umaze gushika mu windwi ubuzima bwawe bwabandanije gute ngeze mu windwi nari yumvira ikintu cyokora mu buzima coma amahera ndatangura kuja kwiga muri Kanisage iyi myuga yo gukora intebe za salon ministre ndavuga ati ibi bintu kugira ngo ndo nk'ababose bonyemerera yuko no bakorera ibintu bakanyizera vyogorana hanyuma naneho naciniyumvira ati reka ngende nikorere ibyo wanje ngende gushona impuzu cyane isanga manye n'umugenzi ambwiye anyigishe gushona amaribaya n'amapantaro n'amakoti niho naciye nja muri groupe yabo hanyuma iyo groupe akaba yitwa yuko nirahajipe mwenyewe yo naciye ninjiramo hanyuma nguko cyane isanga nugurije ibyo wanje urumva hano onye umuntu ashobora kwibaza ati ngo mbega mushona ibiki bimeze gute ariko imbere yuko dushika ku bintu mushona watubwiye ati ubuzima bwari bugoye ntiwashimye kubandanya ishuri ushobona ati reka ubandanye kwironderera wisumemwo hari n'abajene benshi ugasanga amashuri yarabananiye baracatembera mu makartier bayerera abantu nk'abo babwira iki mu bisanzwe nk'umunyeshuri yubagize 8e secondaire meme chose 9e yo tangura kwirondera kirekare kubera iki gihe kiragoye ni gihe tuzobona abagenzi twese tugendana nitufise uburyo butandukanye hanyuma nguko usanga umugenzi wiyambara neza we wambara nabi uzokwifuza kuja kwiba uzogenda wifuza ibintu byinshi ukora kugira ngo uronke amahera aciye bugufi gusa watangura kwiyumvira gukora ibyo wawe cyangwa n'ibindi gukoranira ni ibintu bizoguteza imbere mu bujene bwawe kuko uzogura ikintu wifuza mu buzima bwawe bwose umuntu ashobora kuvuga ati mu bujene bwawe kuko iyi ni ntayo ikomeye cyane kugira ngo twigishe nawe ariko dukurikirana mbega warafata amatabi inzoga urumogi niki kintu catumye amashuri utayashobora mu buzima ndavye n'imyaka nari mfise hanyuma
kandi mu buzima nakuze ntabona papa wanje narifise umuvyeyi umwe ndiyumvira yuko nobandanya amashuri gusa meme batamufise umuvyeyi umwe arashobora kugenda naratangura kwirondera ni ibintu vyuba bigorana sana kugira ngo ntoranye umwuga atabavyeyi mfise bona niho naciye cyumvira yuko notangura kwiga umwuga hanyuma mfise umuvyeyi yabuze ikintu nkaza ndamufasha mu bintu vya bito bito atishoboye. Yego burya papa niwe yatanguye kwitaba Imana? Yego papa wanje yitavye Imana nkiri umwana mutoyi. Yego ico gihe wari ufise nk'imyaka ingahe uravyibuka? Ico gihe nari mfise nk'imyaka 4 n'inusu. Yego ucukura mu buzima bwo kuba udafise umuvyeyi umwe ufashwa n'umuvyeyi umwe. Yego ati nivyo vyatumye ushobora kuvuga ati nta mikoro ahari reka mfashe kurondera mama. Yego ico nico catumye ngenda kwirondera kabisa. Aho twamaze kumva histoire gatoyi y'ubuzima bwiwawe mu buzima busanzwe, reka tugaruke naho mu buzima bw'urukundo. Urabona yuko uri umujene kandi ubasha. Ego rero umuntu ashobora kwibaza ati mbega kano kazi abakunzi bawe canke sheri wawe aratahura bino bintu ukora bivanye n'ukuntu bimeze? Sheri wawe muri kumwe muri uno mwanya mu bisanzwe Egome arabitahura kuko nari namupropose yuko no mwigisha gushona ambwira yuko aka kazi niyo gashobora reka agenda gucuruza. Hanyuma jo umushiri wanje aracuruza kandi meme acuruza ibintu bito bito, acuruza ibigori, acuruza imiwi. Yego ubumara amasenge. Kuba ufise umukobwa ashobora kudandaza utuntu duto canke umukunzi wawe adandaza utuntu duto nk'utwo, hariho n'abandi usanga babona umengo ibintu nk'ivyo birasarisha birateye isoni, ora wimva gute muri kazoza ku buzima bwanyu? Ndamuravye ndamubonamo igikundiro hanyuma nkahanura yuko abandi boja gukora kubera bakora ibi bintu byo gucuruza ubuntu buto buto abantu benshi nibo bishobora kubera kurondera ubuzima bisaba yuko ukwikuramwo isoni mu maso z'abantu hanyuma uyuzikuyemo naniho ufata umurongo ubuzima bwawe bwose. Yego nta muntu numwe yo bayigeze kukubenga nk'umukobwa yo bayigeze kukwanka avanye ko muhora uhura n'uyo bivanye n'akazi kiwawe ugasanga bariko baragucisha mwijisho? Mu buzima Egome narabenzwe n'abakobwa batatu. Hanyuma abakobwa bangahe? Abakobwa batatu bose. Batatu barakubenze? Yego bivanye n'umwuga ukora? Bivanye n'umwuga nkora. Yego byageze gute? Duhe histoire gatoyi twumve. Uwa mbere kawedo umukobwa wa mbere byaba mu bwiza aragiye kumutongoza ndamubwira yuko ndi umutayeri. Ambwira yuko ahora yifuza gukundana n'abamekanisi. Ico gihe naburyo nari mfise bwo kuvuga ati reka ngende mbonane n'abamekanisi basinza ndambara y'amasorobete baza barakora nanjye mvuga ati yuko ndi umumekanisi. Ndavuga ati reka ndabyihoze kugira ngo ntazonesha umwanya munini mu buzima bwanje. Naneho twaciye duhebana uwa mbere uwo. Uwa kabiri nawe ni umukobwa wo mu Buterere nagiye gutongoza. Twari tumaranye hafi amezi 3 ndamushira ku murongo ibintu biraza icyo ashaka naramuha gusa igihe yumvise yuko ndi umutayere nkorera muhira bwana ntiyabinezereje. Naragiye kumuraba ku mugoroba. Ngiye kumuraba ku mugoroba mbonshitse iwacu ahomba numva telefona indondera ati ngo jewe nagwe biraheze. Hanyuma ndavuga ati bihera gute yuko twari tuvanye bimeze neza. Atambwira ati ibintu byose nari nakuziga gose byo nasanze ukora. Ndavuga ati Egome jewe mu buzima sinakubeshe. Mu buzima bw'iwanje ndi umutayeri kandi meme wari wegeje kuza cyangwa n'abagenzi baregeje kukubwira yuko umuhungu mukunda kundana ari umutayeri. Nawe ambwira yuko yifuza umuhungu acuruza nguko nawe nyine bigenda uko. Uwa gatatu nawe ni umukobwa twahuriye mu Kinindo. Mbona yuko ndatembera ngiye gupima abakiriya biwanje. Hanyuma turahwana nyine ndamushira ku murongo nkuko bisanzwe nk'abandi nama ndabashira. Hanyuma nawe
inyuma y'amezi 5 ambwira bihere gusa me akagaze nkora ndiyumvira ni kuki abakobwa bose nkunze bagenda nisanga yuko niyumvire yuko sinari bwatahura mu buzima yuko no tongoza umukobwa tukwiranye mu bintu nkora yego urumva waraciye muri struggle nyinshi z'abigeme bivanye n'akazi ni hatari vyaguhaye ikihe cigwa mbo cyamaye icigwa yuko ubu miki gihe tugezemo sinogenda gutongoza mu bana batunze nanje nkenye. Uwo mukobwa yari wo mu Kinindo yego wagiye kumurondera ukenye kandi n'abatunze yego mbega byari bimeze gute wamubonye gute nike kintu we yarameze gute iki kintu cakwatiye kugira ngo uje kumurondera kandi ubona yuko naho ubuzima bugoye mbo kawaida nariko ndatembera ndatembera kugira ngo twebwe bana bo mu gisagara tubone gisagara tuca turabonana mvuye mu bisi hanyuma nururutse niho namubonye akaragenda karataha ndamuhamagara ndamubwira ati witwa nde yego nguko ambwira izina yuko yitwa Vanessa mbo hanyuma ndamubwira icifuzo canje nico gihe yampaye nomero ziwe nanje ndamuhezanje hanyuma tuza turaganira uko kushika naho ndamushira ku murongo nawo turakundana yego ndumva yuko ubuzima bwawe bwari bugoye cyane mu rukundo bivaye n'akazi ufise benshi baragiye barakubenga sivyo yego niki kintu hanura rero abajene ku bintu nk'ivyo by'urukundo waciyemwo iki kintu hanura abajene no mu kurondera hagati y'urukundo n'ubuzima niki kintu bumanza kurondera mbo hagati y'urukundo n'ubuzima nico nobona no hanura abajene twomanza kwanza kurondera ubuzima kubera turondeye ubuzima ntaho uba uri umuntu umeze gute me ufise amahera yiwawe atamuntu usaba wikorera ivyawe na mukobwa azokubenga gusa me ukora ibintu bibaye ukagenda kutongoza umwana w'ababa bose ndibaze yuko kenshi mu buzima benshi bazokubenga yego rero ari abantu benshi usanga bavuga ati twebwe hako twoja gukora canke hako twoja gukora kuba abatayeri ndashobora kuvuga ubutayeri ubusudire canke ibindi bitandukanye twofuma tubireka kuko twakuriye mu muji mu gisagara ca Bujumbura kuko nawe numvise histoire yawe iravuga yuko wakuriye nga mu gisagara ca Bujumbura mu wa gatatu wizi Bujumbura gushika mu windwi hari abantu benshi bashobora gutangara ati abandi bo kumengo ibintu byo kwiga iyo bibananiye baca bigira mu bindi bintu by'ubutandero kunywa amatabi kunywa amayoga kuboregwa n'imogi kuri wewe impanuro habajene niyi mbo kaweda mu buzima impanuro nobaha mbo nubaha yuko bo kwicara hano hamwe hanyuma bakarondera yuko ikintu bokora mu buzima kubera wicaye hano hamwe ukareka ibintu by'abagenzi benshi kugendana igikundi bijya ane ntuzotera imbere mu buzima mbo baza kubwira tugende kunywa inzoga hanyuma tugende kunywa itabi uzogusanga mw'ibyo bibiri bakubwiye wisanze muri kimwe mwabijya gusa me wicara hano hamwe wewe ukibaza ibyo ukora mu buzima uzosanga kira kintu cyose wifuza mu buzima ukishikako yego umuntu ashobora kuvuga ati umuntu akuravye arabona yuko uri umuntu atuje umuntu atekereje umuntu avuga ari pose umuntu ashobora kuvuga ati mbega nizihe vibe zawe vibe uragitahura nibihe bintu wikundira mu buzima kwinezereza kuryoherwa nibihe mbo kawaida kino nivuye ku kazi canke ibintu nyine bituma uronka vibe uryoherwa mbo kawaida mu buzima jewe ndi mu protocole nkaba protocole mu ishengero ryitwa Penoel hanyuma ndumuririmbye mu bamama kawaida nacaguye kuririmba mu bamama kubera mu bajene sinoririmba kuko umwanya wanje w'ubutayere nivyo nkundira hanyuma niho naciye mvuga ati reka nje kuririmba mu bamama hanyuma ndakunda kumviriza indirimbo z'Imana cyane nanje gutuma numva mpimbagwa sana iyo ndumviriza ijambo ry'Imana kandi ndimo ndakora akazi okay umurongo umwe wo muri Bible
turasoma muri Itanguriro 1:2. Rimwe kabiri riravuga yuko Imana irema isi n'ijuru, hanyuma irarema niyo ibintu byose bibamwo. Yego. Rero nagomba mbaze ifise akabazo k'amatsiko, mbega ko watubwira afise umukunzi wawe. Yego. Bizohera ku mukunzi, mwaragize mariage, bimeze gute? Kawaida na mariage turagira gusa me turayiteze mu buzima bw'imbere. Yego. Waramupropoje aravyemera? Yego naramupropoje aranyemerera. Nizihe ntambamyi muhura nazo muri kano kazi? Muranumva ngo gupima abamama gupima abamama, kugira ibindi bintu bigiye bitandukanye ngo birababera intambamyi cyane mwebwe abafundi b'abagabo. Mbega nizihe ntambamyi uhura nazo muri kano kazi? Mu buzima bw'akazi k'iwacu nk'umuntu urashobora kumupima gusa akaguha modere ukaraba ugasanga urihenze kujya modere. Rimwe rimwe uhwanye n'umuntu mwiza arareka akawutwara modere uko nyine wakoze, gusa uronse uwundi w'ikiyashu aca kurihisha usanga namusubiza amahera y'igitenge n'amahera yo gushonesha. Yego, akaca agenda kundi umutayeri acamugirira neza. Yego, hama nizihe avantage zi muri kano kazi? Avantage zino akazi nuko naho ugenda gukoreranira ubizi. Ku munsi nubura nka 15,000-20,000. Yego, hanyuma wikorera naho nubura na 30,000 ku munsi cyangwa 25. Yego. Niki kintu wosaba nk'abantu bariko barakurikirana histoire yiwawe, y'ubuzima bw'iwawe, kubona ubana na mama gusa, papa wawe akaba yaritavye Imana, rero uriko urafasha kurondera mama mu buzima bugiye butandukanye bwa misi yose, nk'umuntu ariko aradukurikirana ari ahantu hagiye hatandukanye, abona ati ndashobora kugira ikintu nterere ujya mu jene akagira ahantu ashobora gukorera heza canke nganyine hagakorwa neza. Urabona yuko ahantu ukorera bahafashe video, urabona ko ari ikumbaho nyene ibiro nk'intuzenya. Iyo kuronka gute vyogenda gute nk'umuntu ashaka kugufasha? Mu muntu akeneye kumfasha, iyo telefone kuri izi nomero 61 68 45 84. Hanyuma naho yoza akamanuka kwiri barabara rya Fekabu, akabaza mu atelier kwa mwana ibarabara rya Fekabu riherereye hehe mu ihe quartier byose kugira umuntu abitahura? Ni barabara riherereye mu Kamenge ku G13. Hanyuma ucumanuka gatoyi nk'ugiye kuri bombo ry'umunuzeye rya leta kwiziro rya 3 ucubaza atelier ya Mwana Mboka hagiye ucumbona. Yego. Reka duhere ku mubosi wacu. Ndafise umubosi ari muri USA, nawe nyine tumubwira ati nagerageza akora umuti we urimirije mariage. Yego. Bizoba mu mezi nkane ari imbere canke durindira imyaka ingahe? Reka ndindira amezi 5. Amezi 5. Reka tubwire manager wacu nagerageza akora umuti kabisa kuri mariage yawe uzoronka kabahasha. Yego, kandi muzuba mukoze. Merci beaucoup. Reka nanje ndagushimire kuri no mwanya waduhaye, kuko kino kingeno kigiye kwigisha abajene benshi, abajene badakora, abajene bamamarigara, abajene bafise inguvu amaboko abiri byankaye ko bakora. Ariko sinogenda ntagusavye ikintu ushikiriza nk'abajeje intwaro, duhereye ku umugenzi w'abajene ari umukuru w'igihugu cacu, nike kintu uwo musaba canke wosaba nk'indongozi? Ico nosaba nk'umukuru w'igihugu, nosaba guhimiriza abajene bakinjira mu myuga. Hanyuma nkamiriza amabanki sociale mondiale yuko yokopesha abajene kugira ngo bikorere ivy'iwabo, kugira abajene baje mu bindi bihugu kurondera ubuzima. Nuko usanga atamahera nk'ibihumbi 10 bashobora gukora ku mufuko nk'undwi yose cyangwa 5,000, gusa bakora ikintu cubinziriza na 5 mu ndwi, aone igihugu
cotera imbere. Ego. Okay, reka ndagushimira ariko unyibutsa akazina kawe mu kurangiza ikiganiro. Mbo ku mazina nkaba nitwa Ngendakumana Mark. Mu abantu benshi banyitwa Mwana Mboka na niko akazi kamazina kanje bamenyereye benshi. Mwana Mboka ushoboye gushona izihe style z'impuzu? Mbo nshobora gushona amakoti, hanyuma n'amaribaya, mbo ndashona n'amapantaro. Ego. Ivyo nivyo ushoboye? Cyose ndabishoboye. Koti, ribaya n'ipantaro. Ego. Amakanzu? Mbona amakanzu ari muri assemble y'amaribaya byose nkora. Burya rero amaribaya nico kimwe n'amakanzu. Ego. Okay, nigi ujya mama yambaye n'iribaya. Ujya wa marori ijya. Bwana iyo ni mama wanje naramushoneye kabisa. Ni mama wawe? Ego. Kabisa yubaho cyane. Ikindi gihe tuzoza tuyage na mama tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Ariko radukurikira reka tubashimire tubabwira ati no mutwe turi kumwe na Mwana Mboka. Niko bamutazira. Kuki bagutazira akazina ko muri Kongo Mwana Mboka? Mwana Mboka naraje kugurira atelier wanje. Hanyuma ndiyumvire ikintu no kwitwa kugira ngo menyekana ku izina ryanje. Ndavuga ati reka nitwe Mwana Mboka risobanura umwana wo muhira. Yego. Okay. Reka tugushimire Mwana wo muhira kuri uyu mwanya waduhaye kubaga nawe. Merci beaucoup ndakubwira ati bye bye bansezerere. Bye bye. Merci.